Yo bakunzi ba Burundi Kingdom TV nizere ko meze neza nizere ko muguwe neza cyane. Umuntu ubona imbere ya kamera ni President Boss Ready usibye ko no munsi ndi mwikota abasha ndi mwiste wallahi. Ndabazana ikiganiro kishasha cyitwa Défi donc n'abantu babiri bahiganwa dans n'importe quelle façon. Utsinda turamuha agashimwe. Udatsinda ale ala mezo basha. Avant tout, subscribe, like, share ndetse na comment. Murabizi ko tubakunda cyane. Let's go. Akantu bagiye guterura sa kandi naka bakita guteraje. Akadani beo. Akadani beo. Ngakadani beo. Akantu bagiye guterura naka amajo. Fukanya ariko. Donc ugaterura akagira akagorora neza imeze uko. Dans 15 secondes. Basi charo tikumwe n'abajama ngaha tikumwe n'abagangi reka turabe yuko atari ubwari bwonyene bajya hari n'ibindi bintu bajya reka tuye ko abishoboye ngo mu bro wa mbere agiye gutangura 15 secondes bro kwanza yumva gute ni fresh kwi uko morane vyari kanda yagene nigire bana ari 15 secondes Bro ambe arahejeje no tarazitwari wakabiri nguyu naho ndabona ari umugange ahubwo yarakwiyogira nka 2 minutes gusa ni 15 minutes nta kurenza bro umeze gute fresh nawe ntutwangusha canke uri yawe oya je kweri hego tumutubanga ko twagiye ku rugendo burya getu yagiye hamwe mutubandanye sa ntangorane inzira abandi sa ntangorane katanga tora abakobwa bako badaterura uko kuba karemye ndage wajeje uri gute sawa meze neza sawa ndabona umenga nawe havuye atwara yewe ndayakya none iyi n'ubugari bwonyene cyangwa usanzwe biterura yewe ntutwangushe yewe ndabikora wumvise ukuntu bimeze nabyumvise sawa tangura gorora manura 3 4 5 6 7 8 bro good ndi bon neza hana ndabona agibyumva yeba pole ni 15 secondes kwa kano kuma ugoroye twatanguye toy wewe baramutwara hajya kumara 13 umano kije ndakura Niko tayari deja. Kama uko tayari ni fresh. Tuanze sasa. Oya manura wenyewe. Hivyo hivyo. 3 Oh basi hata. Abache kumutima. Abache Iyi ni Burundi Kingdom TV, muge subscribe, like, share ndetse na comment. Turavuye mu bintu vyuku tuje mu bindi bintu. Ndi kumwe n'abantu kandi benshi, abagore, abakobwa, abasore ndetse n'abapapa. Imwe abapapa majo. Wangira ndabadiki ibibazo bitandukanye, raporo ya music ndetse n'ubuzima busanzwe.
uwo mbaza arakiriza hanyuma aze yishure abitoye ndamukora mu ntoki atabitoye ntaronka akajya kunkora mu ntoki umuririmbyi yitwa Délégué Général shaka haza umuntu ambwire izina ryiwe naho yavukiye ngo gerageze izina ryiwe yitwa Bahati Oleg. wananiwe ntakundi Yavukiye muri Kenya. Sai iki kiravuyemo numvise kitu hamwe ntacishuye ngaha nta muntu akivuze ngaha okay amurindi yitwa Shani Queen shaka umuntu ambwira amazina yiwe nyakuri yose engo Shani Queen yitwa Guitar Chanel yayitoye yeah shaka umuntu ambwira igihugu cyacu cy'u Burundi kigizwe n'intara zingahe niyihe iheruka kwiyongera ko bayongereye ko ryari Rumonge Ishimwe Jean Bettel vuga cyane Bettel irindi Ishimwe aha ni Rumonge igihugu cyacu cy'u Burundi kigizwe n'intara zingahe nihe ntara iheruka kwiyongera kigizwe n'intara 18 iheruka kwiyongeraho ni Rumonge bayongeye ko ryari umwaka uyu 2018 afete yagerageje nawe urankora mu ntoki ahantu ndi hari n'impano nyinshi hari n'umuntu numva ngo azi kuririmba reka duhe freestyle and dance twumve ko abishoboye hama muwera wa manager imba muri akaja kwa Miri canke muri Master Music bivana n'ibintu byanyu bro kazi witwa gute nitwa Chris Nice. Chris Nice rimba gospel cyane Cendirimba indirimbo z'urukundo z'urukundo sawa freestyle umwana ni gwa bro ariko nkaba indirimba style ya R&B ntangwane raba hariya narahagaraye kenshi ndindiriye wowe kuko bya bihe biguma bikunyibutsa wowe ni wowe nikundira wowe ni wowe nikundira ya nkashobora kugeza ngaho wagiye muri studio cyane nturagenda ndamaze kujayo n'ubu ndafise indirimbo ese nka muri telefone tuvuze twumva yakozwe n'umunyanyuzo yo itwa Pichen ngaha mu Kanyosha bana ari muri mu bwiza saa tuvugize twumva iyo mbona ngaha n'umusheri wacu ni sister wawe oya ni jewe nyine oya wambaye jipo jipo yeye okay narumenga n'umuntu yambaye jipo Dari sana barumva mu Kanyosha bane bango mu Kanyosha nibumva nibyo canke nsi nibyo oya yes ndavyemeza cyane gose nibumva nimuvyo hiyo yes mu kirundi kiza ego bara maranize cyane ubahwe Karengana kweli. Revolution Sound Music. ya so mwayumvise ni ya Chris Nice uyikeneye uramurondera asanzwe aba mu Kanyosha exactement je ne sais pas mais ni mu Kanyosha of course muke akeneye support ugatera imbere mwavyumvise twumva gutandukanye ko n'amatwi ntangana
ana dance amatwi matoya of course asa amatwi manini yakonsomye ivana n'imyumvire yawe wumvise ashaka impano ashaka kumufasha dan kazoba umuntu akomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi bro umuntu agukeneye yo kuronka gute ngaha mu Kanyosha nyene niho nibera nkaba ndakoresha Facebook wandika Chris Nice na Instagram Chris Nice niryo zina ariko mu bisanzwe sindatangura kubikoresha neza kubera naho sindatangura kuba umu artiste neza ameze neza nye vyanyavyo kujya nyene bimeze nyene ariko bandi ngaha nyene bro wakoze cyane se abani indirimbo ndafise n'iyindi iri muri master music ishobora kuzoza kurondera imaze gusohoka sawa sawa bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwakoze cyane kwa mwabanye nacu today karakazi gakomeye cyane kuko ahantu twari turi ari fire but another day tuzongera dukore nta ngorane ciao ciao turabakunda cyane